wagerageza kuvuga ko ibintu atari byiza aho kugira ngo bya bintu bikosoke cyangwa bikemuke bakajya gushaka gucecekesha wa wundi wagerageje kuvuga uko ibintu bitameze. Icya kabiri, abayihaye Imana, abantu muri kugaragara mu mwambaro w'abihaye Imana muri kuvangira hari ababikora batishe inyuma y'imvu za politike. Amakuru aravuga yuko umugabo wari umaze igihe abana na Rabini ari we ushobora kuba waramwambukanye umupaka, ariko ubu Abarundi aho bicaye bagiye gutangira gukekana bagira bati baba barakuntumye ushaka kungirira nabi, uwo biragoye yuko hari umurundi uzongera kwizera mugenzi we. Iki cyo cyamaze kurangira. Leta y'u Burundi sinzi niba kano kantu yagatekerejeho, kuko nge nabonaga ko icy'ingenzi ntabwo ari ugucecekesha bavuga ku bibazo biri mu gihugu cy'abaturanyi, ahubwo iki ni ugukemura bikeya, kuko ntabwo niba abantu birirwa bavuga ku gitoro mwakemura ikibazo cy'igitoro ngo ejo abantu basubire kukivuga. Icy'ingenzi ni ugucecekesha bano bantu. Mwaramutse, iyi foto mubona iyo hejuru iyitangura niyo umurundi yitwa Dieudonné Niyukuri yakoresha izina rya Rabini, niryo jana ndamuziko kuko arafise icano imwe yitwa Cakenge TV, kandi umenga hari undi cano yahora aserukako nk'umusesanguzi bita Gasoro News. Ikintu nk'ico rimwe naza ndamwumviriza bavuga ku bintu vy'u Burundi bagashamagana n'ivyo muri Congo. Ivyo niko ndamuzi. Ico ukora hari haze ubu numvise iyo nkuru ngiye kuraba kuri chano yiwe, nsanga kumbura heze igihe kirekire adasohoye video. Sinzi ko kumbura noraba kuri telefone wanje kugira ngo simpave nica recording iyo ndimwo. Cakenge TV yaruka gusohora video mumpe umwanya gatoyi ndabe igihe ca Akenge TV yaherukira gusohora video, ariko nuva ko haciye igihe ata video asohotse. Impamvu ngo yoba ubu ari mu minwe ya documentation. Ivyo ndaja kubishikako tubaze ingene yafashwe, ingene aje mu Burundi. Video yaruka gusohoka no kuvuga hari ku 2 weeks ago, donc haze indwi zibiri, nta musi neza uboneka avuga ngo ivyaraye bibaye ku Banyamurenge. Anyway, donc haze indwi zibiri adasohoye video, vyumvikana ko nko abari bamuzi kumbure ndeka kubesha kwera je nta kurikirana cyane ibi bintu. Sinaromarse ko atari kasohora ama video. Hari igihe umuntu ahagaze gusoma ama video ndabiromarka mugabo nabiromarse. Rero ko ndavyumvise ngo yafashwe ni perereza. Imbere yuko nja mu idondaguro rya vyose ntangwe kuvyumva kuri channel imwe y'Abanyarwanda, hanyuma nja kuraba kuri Facebook ya Pacifica, ko ndazi ku Pacifica kunze kwandika ibintu vyinshi habaye umuntu afashwe. Nsanga granted haheze amasaha 4 gusa asohoye iyi havuga ati ndaja gusoma verbatim. Dieudonné Niyukuri batazira Rabini n'abagenzi we 4 baranyurujwe n'iperereza ry'u Burundi kuva igenekerezo rya 28 z'ukwezi k'umunani 2050. Juste indwi zibiri niko novuga nkuko nari navyiketse. Ikibazo je gusa naciye ntangura kwibaza yagiye Burundi gukora yiki, ariko reka nsubire ko notahura mugabo jusqu'aujourd'hui sinumva umuntu ijya leta basanzwe bayizi. Je novuga ko ataniyo nzi bajya abagabo je ntagenda igera mva ku butegetsi bwabo, mugabo umuntu abaze kuva ngo wahora uvuga ibintu gataha ndumva ko bitoroshe. Hari umurundi azwi cyane kuri channel ya YouTube Cakenge TV azwi mu izina rya Rabini, amaze imisi 19 mu minwe y'iperereza ry'u Burundi SNR. Amazina yiwe y'ukuri ni Dieudonné Niyukuri. Amazina y'ukuri ni Dieudonné Niyukuri, yahora aba mu gihugu cy'u Rwanda kuva muri 2024. Imbere yaho yari impunzi muri Mozambique kuva 2015 imbere y'imyiyerekano. Dieudonné Niyukuri batazi Rabini yaramaze mu yamamaye mu makuru atanga ajanye n'intambara ya RDC ayacishije kuri chaîne YouTube Cakenge TV. Rabini yinjiye mu Burundi avuye mu Rwanda ku igenekerezo rya 28 z'ukwezi k'umunani 2025. Ntiyaje wenyene, yari kumwe n'umunyarwanda yitwa Fabrice Ribwumutima, amazina
binjiriye mu ntara ya Kirundo bahahurira na Elwa Nkurunziza be na Vena Ndikumana. Abo nabo ni abarundi bari baje bava mu Rwanda, nabo binjira mu Burundi baciye ku mupaka wa Kobero i Muyinga. Abo bose baciye bafatirwa ku murwa mukuru w'intara ya Kirundo yahahora, bafatwa n'iperereza ry'u Burundi. Imodoka zibiri zaje ziva mu Rwanda zirimwo Jeep yirabura ifise imparati y'u Burundi HA 0862 be n'imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Vox, nazo nyene zarafashwe n'iperereza. Uwa gatanu yafashwe ni Bonaventure Nkuriyingoma, umukozi wa centre yitwa Strong Bridges i Bujumbura. Nawe yafatiwe ku murwa mukuru w'intara Gitega, aho yariko arakoresha imodoka igira gatatu yari kujana mu Kirundo. Abo bose bafashwe bahemukiwe n'umukozi w'iperereza ry'u Burundi yari amaze imisi abihishijemwo yitwa Alexis Hajayandi. Alexis Hajayandi yari asanzwe aba muri Zambia, yitwa ko ari umukozi w'Imana. Araheza yigira umugenzi Famfe wa Dieudonné Niyukuri batazira Rabin. Mu misi iheze Alexis Hajayandi yagiye mu Rwanda amara amezi aba mu rugo rwa Rabin. Rabin yarazi ko ari kumwe n'umuvukanyi. Yego Rabin ushitatse ko yari mu Pentecost, narumva avuga cyane n'umuwara mwishi kuri ko muri eglise ya Pentecost, sinzi ko ariyo asanzwe asengeramo. Umva yarase umuvukanyi, umuvandimwe wo muri Yesu. Ntiyamenya ko ari kumwe na Maneko. Uyu niwe yubatse umutego udasanzwe Rabini na bagenzi we bawuguyemwo. Kugeza ubu nta numwe atahura ingene Rabini yemeye kwinjira mu Burundi. Je nogezaho nanjye sinumva ingene Rabini yemeye kwinjira mu Burundi. Vyosaba insiguro, ariko kubera umuntu mutari kumwe, umuntu utazi, umuntu ubona kuri internet, ntushobora kumenya ibintu vy'iwiwe. Ivyo nta sinobirandira ko iyo yabariye nka petit frère, kumbona kumaza petit frère qui vous a pris. But anyway, ni ibintu nka bingahe nokuramo. Icambere novuga nuko hari abantu benshi dukunze ko tuvugana ko jewe sishobora kuvuga kubera mfise umugambi kuja mu Burundi. Ufise umugambi uja ku Burundi nubwo ko bari gutembera, no gusaba yuko wo kwirinda kugira ikintu na kimwe uvuze na comment, ahubwo unabishoboye cyangwa uri mu Burundi ukoreshe izina anonymous, izina ritari giwawe. Nta muntu no hanura no kwino chano yanje, ahubwo ngo azarakoresha amazina yiwe, na cyane cyane aba mu Burundi canke afise umugambi kwiza umunsi uri izina uzoja mu Burundi. Hari n'umugenzi kwanza muri Zambia yaratanguye chano, ndamuhanura nti uragaba wewe kuri muri Zambia ukaba ushobora kuzoja i Burundi canke uri ahantu kuboko kushobora gushikira, no kwirinda ko utoza wenyaguza nkuko nanyaguza ko jewe sivuze ko ndi mwijuru, mugabo hari akagendo. Kandi jewe Uburundi ndashobora kutazobujamo canke nkazobujamo, ibintu byarahindutse, urabona ko ibintu genda birahindagurika. Ariko kene kuja i Burundi mbere woshaka naho wo buri Maneko, kubera ko uri Maneko gaca wiyerekana. Kuko Maneko nabo urumva abapasiteri b'Abaneko ko ntabwo biyerekana ko ari ko banka Uburundi canke babukunda, yaca yigira mu Imana abaka umupasiteri. Maneko nabo agomba kwigishwa ko uri Maneko, nabwo wo mu Maneko ngo ni umujournaliste, ntiyizi, c'est incompatible. Ariko nshaka kuvuga uri kuja i Burundi, bantu b'Imana ndabasavye ntihagira umuntu azokomereka ngo ni semera yampanuye ngo nze ndenyaguza, muze muri ririnda uje i Burundi. Ubu Burundi biragoye. Ico ni kimwe navuga, kwirinda kuvuga vyinshi kuri yo leta yanyu, niba hari ikintu kiyizigako, harimo kuja gutemberayo canke kuja kuramakanya whatever. Ica kabiri, narakoze video ubuheruka
ndiko nasubira kwanza impanuro uyu Pascal karaha abantu kubijanye n'abakozi b'Imana. Jewe sindi umu activist, jewe nta bintu vy'imigambwe ndimo, nta bintu vy'imihari ndimo, nta butegetsi nkeneye, nta mihari nabwe ko ndi lone wolf canke ru solitaire nikora jenyene, nta bacuti nkeneye bajya abantu bazanyaka ama message bo dushaka kuvugana casual mugabo jewe nta bintu ndiko ndaparticipa mu abantu mwe n'uwi washatse kuneka ansaba ngo ama contact nta ivyo ntavyo ndimwo uri ko witesha umwanya, ariko ukaba uri mu activist wiyubare kabisa, ube super careful. Ese abarundi mudukurikiye muri hirya no hino, niba bagezeho batega abantu bo mwiperereza baza bigize bitwaje twa Bibiliya mu ntoki, ubu noneho kwizerana kwanyu kugiye kuba kumeze gute? Hari kuvuga ibintu bibazo by'amarozo bavuze ubuhuha bya hato na hato, uraza kumva yuko ari ikintu kitoroshye leta y'abaturanyi wenda yaba yakoze. Ibintu byo kwizera abantu ngo nuko ngo muravana muri Yesu, ivyo murazi ko mu Burundi abantu bava gutesemerera, nta murundi yemera Imana. Abantu bava kuvuga gusa iyo hageze kwa cinjya, hageze kwa kunigura akugurukira ko niba yari pastor aravyibagirwa, niba yari umucamanza aravyibagirwa. Ikintu gikuru mu Burundi ni gukora politike, ni gukora umugambwe, ni gukora amafaranga, ivy'Imana ni ku munwa gusa. Ico sinzi combien de fois no kivuga ibanga utobwira mu umugenzi, ntuzobwira umuntu ngo nukwera ari umu pasteur, ugomba kumuvetinga ukamenya ko muri kumwe cyangwa mutari kumwe, mugabo kandi biranagoye. Ico navuga gusa kumwizera ngo umuntu umukozi w'Imana ngo ni mwene wanyu n'umuvandimwe muri Yesu, forget about that. Abarundi benshi bavuga Bibiliya ku munwa, mugabo ntabwo baba bavyemera kandi ntabwo babikurikiza. Ico sinovuga ituma abarundi bagwa mu mitego nk'iyo. Bon, nta vyinshi novuga quand même, si nkuko navuze sindamuzi personnellement, ntabwo twari tuzinanye, namubona kuri YouTube nkumva reka aravuga nkamumviriza rimwe bimwe ntitwahuza wanashaka bose ngo ntitwahuza ko je ntavyo turiko turoza n'abandi, bimwe ko mbo yavuga sinavyumva uko, mugabo jewe nkuko namvuga umuntu udahuje nta kibazo ariko kuvuga, hari n'abamvuga ngavuga po n'uburenganzira bw'abantu kuvuga. Bimwe navuga vya Voltaire avuga ati we ntiduhuza mugabo nzo kugwana kugira ngo ivyo ufise kuvuga urivuga. Ariko ico novuga igende bwo novuga un état de droit umuntu ari Burundi kumbure c'est pas le cas no kwibara. Hanyuma nkuko navuze kandi ibintu byakoze b'Imana abari mugabo kwa murabidepashije kure cyane gose, abantu b'injyajya 100% uja mu bana ukajyaje mu bandi muri eglise, mugabo kirazira ko ushira ubuzima bwabo mu biganza bw'umwana w'injyajya. Nico ndashaka kuvuga. Nico sinzi what to make of it. Numvise umenga natanga n'ubuse ngo agiye Burundi ko nanze ko ata mugambi bafite wo kuja Burundi. Encore une fois kubera tutazi amadetaye, nta muntu yosha agira jugement d'une manière ou d'une autre. Kenshi na kenshi iyo umuntu adafise amakuru ahagije kirazira no kwirezerwa ku ma conclusion, gusa ibinasomye navyo nyene numva vyanditswe n'umuntu n'amaboko ntawuzi ko ari correct, mugabo kibonekeza nuko umuhizi Rabin atarutse kuvuga kuri iryo channel yiwe, sinavyo kuri yo Kasoro News, nayo mu Kasoro News nabwo ndi subscribe, so sinomenya nuko hashaka kuvuga canke uno mugabo channel we kamera ko yuko haheze indwi zibiri zirenga atakintu atayikoresheje, vyumvikana ko hariho agasorobo. Voilà, sinumva vyinshi novuga, novose kuza muze muri iyo bara, surtout y'umu activist and activist n'umuntu wese ariko aravuga ivyo gouvernement itamubwiye ngo avuge. You are in danger, surtout uri sur le continent africain, bashaka gutuma umuntu wari wese ushobora kubaza ngo n'umugenzi ugasanga we never know. Sawa, mukomere rero tuzosubira. Bye bye.